yari imaze ikintu c'imyaka ishika nko kuri 2 inarenga gato. Akabirya kari mwibi bindi mwasanzemwo hariho ibitumbura, ni igitumbura kiryoshe cyane gikozwe ifarini, amata, amagi na bleba. Flock around to see most of the things I'm not out track of who do dream to pronounce it rapid at the like if I want to say some things of it to be so but I don't make fun of you. I'm under the money sort of move testings already call me son honest the son of honesty the son of God nizera ko mumeze neza aho muherereye ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse ndabaye karibu cyane kuri God Official TV. Uno musi rero ibintu vya entertainment twabanje kuvyihoza twabishira ku ruhande. Uno musi rero twaje muri business. Sinegwa ndabicisha amajambo. Karibuni sana kamera twagiye. Ndabaramukije mumeze neza. Reka mbanze ndamutse abashitsi reka mpere ibubafu bwanje mumeze neza. Ego turaho. Merci beaucoup hama nje ku ruhande rw'iburyo nabo nizera kumeze neza. Yego natwe tumeze neza. Hamanga turi kuri God Official TV. Nashaka mubanze ubanzura musa abakunzi ba God Official TV. Turabaramukije cyane. Ego. Nawe ndagusaba baramusa abakunzi ba God Official TV. Natwe turabaramukije amahoro. Tutiriwe tubabicisha amajambo jewe byahitse ndinjira ngaho indani ndahabona ibintu bitandukanye, ndahabona ibintu by'amaji by'amabara mbere natandukanye, ndahabona amasambusa, ndahabona n'ivyapati sinatahuye ivyari byo nashaka mpere bubafu. Ni IMUHIRA JUICE ni ibintu by'amaju naturel, amaju y'ivyamwa. Ego ni jus maison. Ni jus maison. Ese uvuze jus maison none sinzi ko nagitegeye neza sindagitahura neza ico gisigura. Tuvuze jus maison tuvuze jus twihinguriye tutarinze kuja mu mahinguriro ngo dushiremo ayandi ma produit twakoresheje ivyamwa kama. Aduhere kuri aya maji mbona imwe mbona ari yahuje yindi nayo ukuntu sinzi icyo bakuntu bagita n'umuhondo sinzi. Yego niryo nyene n'umuhondo. Duhere kuri iji yahuje. Ese amaerema yo bikozwe mu biki mu bisanzwe? Murakoze. Iji ni ivyamwa igizwe n'inanasi, pastèque, imyembe, beterave na petit banane tujya duhwi duto duto. Yego. Na cyane mbona umengo birananditseko. Yego biranditse. Dusubire ku ruhande rw'ibubafu nabo kuri iyo ji yawe iyo ji yo bigizwe n'iki? Iyi ji igizwe n'amabungo ikongera ikagirwa n'ikaroti. Ariko iyi ikirushije iyo itukura iyi harimo isukari. Iyo harimo isukari. Zumvikane yuko bajya ba boss ba papa usanga umengo ntivyo bavyiza kuyifata kubera hamwe mu gasukari. Nibaza ko abatoshobora kugafata ari abo bafise ikibazo c'igisukari. Ubundi udafise ikibazo c'igisukari nibaza ko atakibazo kuko si isukari y'umurengera. Zumvikane yuko iyo ji ifata uwari we wese. Ego kiretse abo mvuze umuntu afise ingwara y'igisukari ntitwo muhanura kuyifata. Cyane gose. Utembere ahantu hatandukanye urabona amaji mu mayindisi atandukanye usanga bayakora. Ni iki cyatumye mwiyumvira gukora amaji kano mengo asanzwe ari menshi mu gihugu? Twebwe icambere cyatumye twiyumvira gukora jus nk'abakenyezi twabanje kwiyumvira ibintu byotuma twiteza imbere tukongera tugateza imbere igihugu tukiyumvira n'ibintu bishobora gutuma natwe dushobora gutanga akazi. Rero niho twiyumvire gukora aya maju. Ego nico cambere cadutumye twozikora. Nakaye kabijya kuba karimwo
kubaka ayo maji yo basumbije ayandi maji akabijya kuba karimo kugira ngo n'abakunzi ba Gade Official bavyumvise bumve yuko iyo ji imeze neza bihutire kuza kuyigura kugira naho bayihonje bumve ukuntu imeze. Iyi ji ico novuga nuko nta ma produit chimique arimwo ntavyo twongeramwo nk'ibyo abandi bashiramo kugira ngo zishobore kubika iki gihe twebwe ntavyo dushiramo ni ivyamwa bijya tuzi ni ivyamwa bisanzwe ni ukuvuga ko ata bintu birimwo ndani bishobora konona amagara ya kiremwa muntu. Oya nico gituma twanayise jus maison kuko igizwe ni ivyamwa vyonyene na cyane tugende ku ruhande rw'iburyo. Ni imisi yose yo bishitse umuntu agatangura business byanka byakunda ategerezwa guhura n'intambamyi sivyo. Nize ntambamye mwaba mwarahuye nazo gushika aho mwiyumvira yuko mengo iyo business mwoyihagarika? Murakoze. Ntambamye twakunze guhura nazo. Ntambamye twahuye nazo. Hariho ikibazo c'ibikoresho twarakunze kugira ikibazo c'ibikoresho kubera kenshi usanga dukoresha ibikoresho bizimvye rero mu ntango byaratugoye ku kintu kijanye n'ibikoresho canke hari igihe bishika ugasanga ivyamwa hariho mwikena ry'ivyamwa bikatugora kuronka n'ico gihe rero biratugora kuja kubirondera iyo biri tukaja kure bikadufata uburyo burebure kugira bidushikire hanyuma tukaca tubigura bizimvye ko biba byakenye. Yego zo ni ntambamye dukunda guhura nazo. Neza cyane. Gusa je maze kwinjira mu ntuze ya mu nyubako musanzwe mukora iyo business je nahasanze ivyuma biyobeye ntashoboye gutahura bijya vyuma nivyo mwamuvuga yuko bishobora kuba intambamye cyane. Ego bijya birimwo kandi si bijya gusa kuko kugira iyi ji iboneke hariho ibindi vyuma dukoresha aho dusanzwe tuyikorera. Ego nabyo bisaba uburyo kugira tubigure. Ego kandi bikadusaba kurondera ivyuma bikomeye ibikomero bidusaba gufata kubikomanda kugira turonke ivyuma bikomeye bibikora neza. Ego umaze kuvuga yuko ngo ahandi ngo muzikorera vyumvikane ko ari ahandi mufise muhingura ivyo bintu hano bikaza mu nyuma. Ego cyane. Aha tuzana ji twahejeje gukora ji turafise aho tuyikorera tukayihingura neza tukayitegura hanyuma tukazana ji iteguye neza kugira ngo tuyihereze abayidusaba abayituguriye. Yego neza cyane na je naye ko ndavyirengagiza akajinyene bamponjeje abakunzi ba Gade Official Tel akaji bamponjeje naye ko ndigirisha nukuri numvise kararyoshe pe. Abantu muzi yuko mutarakanwa karibuni sana muze mukumvirize nuko indazi yuko namwe bizobanezera. Hama wavuze yuko mwamvuze intumbero mwari mufise. Intumbero mwe mufise ubona muri ko murayishikako nibe mwamaze gushikako ubu gushika ubu bahaburiki. Ikibazo ndakibaza ngaho ububafu. Ivyo twavuze twari twifuza gushikako turacari mu ntango mugabo nk'ico gutanga kuzoshobora gutanga akazi umva nk'ubu turakenera ubudufasha hari abo dukenera badufasha mu bintu bimwe nk'abo urumva dutegerezwa hari ababa baronsa akazi uko gutyo bikagabanya hakagira umuntu umwe canke babiri baba byitwa ko bavuye mu kibazo c'ubushomeri nubwo atabari benshi mugatwe twifuza ko tuzogera kure twifuza ko nahajya dukorera tuzokwagura kuko ubundi ntitwavuga ko ari hanini oya ariko turifuza ko tuzogera kure tugakora ibi tugakorera ahantu hiyaguye hanini kandi tugakora n'ibintu binini cyane ego tukagera no ku yindi migambi myinshi. Neza cyane birumvikana gusa akabazo ciyengira umaze kuvuga yuko imaze ikiringo gitoya nagenda kubaza igihe mwatanguriye n'igihe iyo ntuzi iyo business yanyu
yoba imaze mbeho yitwa gute? Notangura kuri ico canye muherejeko twayise IMUHIRA JUICE ije gukorera ngaha muri iki kibanza Galerie RIZ-B 1.45 yaho rikorera mu Nyakabiga yari imaze ikintu c'imyaka ishika nko kuri 2 inarenga gato iriko irakora ego ariko ubu twari twunguruje tuzakorera ngaha mu gisagara hagati. Mwabaye bwunguruze cye mwaguye akarere hariya mu Ngagara mwarabikuye mu buremu kuranga muri ville gusa? Si mu Ngagara ni mu Nyakabiga. Mu Nyakabiga. Oya mu Nyakabiga ntaho tukiko turakorera. Utiko dukorera ngaha. Nizere abakunzi ba God Official TV ivyo ariko barambye ko vyumvikana neza cyane. Gusa jari ibindi bintu navyo nabonyemwo umuntu uze ya maze kwinjira ndani nabonye ibintu vy'ivyapati. Je ugiye mu Kamenge urasanga ivyapati. Ugiye mu Nyakabiga urasanga ivyapati. Nana cesanga rero mubikora. Ico kimwe n'intuze ya nisambusha. Sinzi nakaye kabijya mwamwe arabikoranye kugira ngo abantu bavyirukiye. Akabijya kari mwibi bindi mwasanzemwo hariho ibitumbura ni igitumbura kiryoshe cyane gikozwe ifarini amata amagi na bleba agasukari n'utundi turungo dutuma kiryoha ego nta mazi dukoresha ego icapati naco gikozwe mu mata amagi nyene no muri bleba naho ne nta mazi dukoresha. Isambusa ni isambusa iryoshe cyane itandukanye na zirya zindi muhora mubona. Isambusa yo nayiyumviye ko ego isambusa y'inyama si bitunguru ibitunguru gusa ni inyama ikwiye uriye wo kwibaza ko uriye kuguru kw'impene ngira ngo Jeza ndenze no kure nabuze nyene ico no bigereranye gusa nahise mora iyo umuntu umva yumvise ikinagahita hora umva bayemejwe. Iki kintu nashaka kubabaza je nashaka kubabaza intambamyi za misi yose ajya nabajije intambamyi mu gitangura intambamyi za misi yose muhura kenshi nk'iza misi yose zo bariziye. Intambamye novuga turafise intambamye y'umuyaga nkuba muri iki gihugu mugenda ibyo bikadutuma twari twifuza nko guha abakiriya bacu ibintu bikanye muri kino gihe usanga hashushe rero iyo tutagira umuyaga nkuba ico kica kitugora. Ica kabiri n'ububiko bw'iyo jus buca bugorana kandi no ku kijanye no gushuhiriza abakiriya irya capati canke irya sambusa babonye naco nyene kica kitugora. Iyo niyo ntambamye noshikiriza yego. Ji ishobora kumara imisi ngahita rononekara. Ji bivana ni yariyo nka ji iyi y'amabungo yashobora kumara mugana aho nyene ni ca kintu c'umuyaga nkuba cyose byose biguma bigaruka kuri ico kuko utahari kononekara hoho birumvikana kuko aba ari ikintu kiri naturel kandi ata bindi bintu vyagiyemo byo kugira ngo gishobe gushingurwa igihe kirekire. Yego neza cyane nizera abakunzi ba God Official TV uko ivyo vyumvikana maze kwinjira ngaho nabonye yuko ivyo binata mu bihingurira muravuye ko mu bihingurira handi hantu esa aho handi hantu umuntu arekuriye kujayo akabifatirayo cyane ni ngombwa abisange ngaha reka mbaza wacishure wowe buryo. Ego muremerewe kuhashika muremerewe kurashika muzotubwira tubitegurire muze tubakire musi tuzoba turiko turabihingura noneho duhingura misi yose kubera ku bakiriya nta kibazo dufise uretse ko ari ico kibazo izo ntambamye za misi yose dukunda guhura nazo. Ego karibu. Kwanza mbanje gushima kuri iyo karibu mu mpaye
Amasinzi umuntu arashobora kuza akabifatirayo je ni ngombwa abisange ngaha. Mwifuza gufata kuntu turiko dufate abakunzi bose bagadi official bariko baradukurikira n'abandi wifuza gufata ako kantu borinda kubisanga ngaha cyangwa naho handi hantu mu bikorera ashobora kuza. Oya umuntu yifuza abikeneye twe turatanga adresse ku mateka we yacu hariko adresse hariko ni nimero arashaka kudutelefona hanyuma icyo yifuza tukamufasha ashaka ko tubimushira turashaka kubimushira inimero zirahari zo kudutelefona ushobora kuzivuga ndazivuga mu kirundi wacha zitubwira mu gifaransa akamenyetso ko guteranya amajana 257 79 amajana 629 amajana 761 iyi irakora no kuri WhatsApp uwifuza kuturondera yaduhamagara kuri iyi nimero ashobora kuba afise urubanza abategura ama anniversaire eka no muri mariage twokora twebwe nta kibazo dufise. Erega bya bintu numva ntibyoroshe. Ufise anniversaire ufise abashitsi hariho abantu ku ma eglise bazimana baririmbyi akaji canke n'abandi bantu barashaka kuduhamagara tukabakorera ibintu biryoshe bakazimana abantu ba Nukuri ndumva nivyoroshe umuntu yari mu musanza. Yego turamuha. Nukuvuga na je ndabatelefone nyene muzosanza muhi. Cyane gose. Ama nawe buryo nashaka kubabwire akanimero kagira kabiri kugira ngo ubabuze kukambira zo batore ku kabiri sivyo none. Novuga ko iyi nimero iguma yuguruye. Kiretse tuyivuze mu gifaransa ubundi iyi nimero iguma yuguruye. Babwire mu gifaransa batumva ikirundi. Ni plus 257 79 62 97 61. Ama ko kanimero babaye muzogasanga ngaha munsi ari ukeneye icabaza cankwe yakoba ico bamufasha muzobaronka tangorane nini. Ama nakaye kajambo mushobora kubwira abakunzi bagadi official nkako basi wumva kari ku mutima. Akari umutima dushaka kubwira abakunzi bacu nuko tubahaye kari batugendere barabe ibikorwa byacu badushorere yego babwire n'abandi cyo biboneye cyane gose yego nani bagiye no gato numva nijuje iritanguye kugenda mugo bigenda neza sije ama ku bantu batazi ngaha aho haherereye mushobora kwa barangira kugira ngo uzoza bagana ntazo babura. Twashaka kubwira abo kwifuza kuza kudusanga muri kino kibanza ni Galerie Lorider yikitwa Sokabu ni galerie ya Sokabu iri haruguru ya Ecobank siège iri munsi yahoze Neta Nef imbere hirya gato haruguru yaho hari kwa Select ni galerie iboneke iri kwibarabara mu ikorosi. Ego karibu kandi twifuza ko boza kutugendera ari benshi kuko niji y'amateka by'ukuri niji iryoshe ngira ngo bazovyumvira nibaza. Oya nibaza rimwe gusa ndabaraye n'ahandi bazogenda noje singiyi nindazi ndayitahana inaniye ndayitahana no muhira. Ama ico ndagushimiye no urazi kurangira abantu umuntu yo kwitwaza yuko hano hantu atahumvise ico citwazo nico barico. Amara kandi akabazo wumva kuba gakenewe no bane bagiye kubabaza. Akabazo nyene ngira akamaro umva ati kubera ikino kano kabazo takatubajije kandi kari gakenewe. Natangaje n'ukuntu utamajije imigambi minini twaba dufise. Wow. Ubu yari yambwiye mitoya myibwirira amaze minini. Ni wayimubajije. Namubajije nyene mikeya. Migambi mugabo ni wamubajije minini. Myibwirira amaze. Migambi minini twebwe twifuza gukora.
turifuza guha akazi abajene benshi si mwibi byo guproduiza iyi ji gusa ahubwo turifuza ko ibi vyamwa turiko turakoresha iyi ji tuvyirimira maze izi ntambamye dukunda guhura nazo zo kubura ivyamwa twe tukavyisoromera bimwe tugakoresha ji hama ibindi tukabidandaza turifuza yuko nkuko hariho IMUHIRA JUICE Galeri Holiday turifuza kubona mu Kamenge IMUHIRA JUICE cyane gose mu Ngagara ahantu hose tukagira ama point de vente y'iji nibyo migambi minini twifuza gukora cyane gose nibaze ko bizogenda neza kubera ujya kuri ibintu intango ni ibigoye mugu umaze kubutangura ibindi navyo nibuke bukusanga byagenze neza hama nawe ku ruhande rw'ibubafu ara akabazo no bane bayikubaza wumva yene nategeza ukubaza kubwanje numvise umengo nka byose wabimbajije nka byose wabimbajije kandi numva ahubwo ico noshirako nuko twabashimira Ego cyane gose dusozera nike kintu wahanura abajene badashobora kwihangira imirimo yabo icambere ico novuga mbona ahubwo si abajene gusa n'abantu twese muri rusange tumva twogira ikintu co kwikuramwo ubwo tukagerageza nubwo ibya mbere ushobora kuba hari umugambi watanguye ntushobore kuranguka kuko twebwe subiye inyuma gato twebwe ntitwatanguriye muri ibi je n'uyu mugenzi wanje mubona hariho ikintu twigeze gukora tugiheza ishure ntitwari bwanariheze neza muga twari mu misi ya nyuma yo guheza turakora ikintu by'ukuri kiranka kandi naco nye cyari kijanye n'ubudandaje biranka ico gihe mwadandaza iki nimba atari banga sinzi oya twadandaza boutique twari twagize boutique hama twaragize n'ibya eco cash limikage muga ivyo byose byagiye byanka kubwi ivyo by'iboutique byanse bivanye n'ikibanza twarimwo twasanze ahantu twari twagiye hatari favorable muga ntitwagarukirije aho mu nyuma urabona ko twabandanije twiyumvira imigambi je niyumvira ko ico nobwira abantu iki gihe nubwo umuntu yoba afise akazi ariko akaba afise umwanya na mutonya ashobora gukoramo ikindi kintu nukwiyungunganya kugira ngo turabe ko hariho twoshobora kwiduza mu bikorwa mu iterambere gutyo bigatuma n'igihugu cacu gitera imbere kandi n'inzara natwigabanuka kandi n'abandi tukabaha akazi nico numva novuga kuko uca usanga sinzi ko hariho abantu baba babeshejweho n'umushahara baba baronka gusa nibaza ko ivyo byofasha kugira ngo dushobore kwiteza imbere numva no hano rero muri rusange umuntu wese ko yokwikuramo ubwoba akagerageza gukora ikintu yumva muri we ego hama Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu cyane gose numva rero reka tubikore kugira ngo Imana nayo ihezagire ibikorwa by'amaboko yacu ni jambo rimwe icabajene abahanuye nuko bo kwikuramo ubwoba ikintu bipfujije gukora muzoyikore hama dukore dusenga sinzi nawe nk'akantu ushobora guhanura abajene bafise ubwoba bwo kuyangira imirimo yabo ikintu je no bahanura ikintu cyo gukorera hamwe kuko je nabonye wikoranye by'ukuri ari ibintu bimwe mudashikako kuko jewe ndashaka kuba mfise ingabire runaka nkasanga hari indi ngabire mugenzi wanje ansumvya nitwazishira hamwe rero bizoca bigenda neza dushira hamwe uburyo buke dufise tubuteranije buzovamwo ikintu kinini nico no banura gushira hamwe n'abandi bagakorera hamwe impanuro yumvikana neza cyane amasinzi dusozera ikiganiro sivyo nagagaja mu mushobora kubwira abakunzi
Bagadi official TV nga twari twababwiye twababwiye bavyibagiye bagire subscribe bagire like comment hamwe na share eko ndabibabwiye nawe cyo bimvugira bagire jeme eko bapartage ikiganiro cyacu benshi babone ibikorwa byacu eko cyane gose dusozere kandi abashimire cyane. Ego murakoze natwe turabashimiye gose kuba mwashoboye kutugendera. Nawe ndagushimire cyane. Namwe murakoze. Nizere yuko ikindi gihe tuzobakeneye ko tuzobaronka. Ego turahari. Nga nyene basha nahibone. Abakunzi ba Gadi official reka turangiriza ikiganiro hano. Mubandaye mugira ibihe byiza. Ciao ciao.